Si igihugu c'u Burundi coba igihugu c'abahanuzi. Mana nzima Data wa twese wo mw'ijuru, turi ngaha imbere yawe dushima ivyiza ukorera igihugu cacu c'u Burundi. Turashima ko waduhaye Burundi bufise amazi meza, akayaga n'ibiyaga, igihugu tutera tukarima tukimbura tugafungura imitima iri munda tutarara ntibuca. Nubishimirwe dawe, turagushima Mana nzima, turabanje kukwereka imitima yacu, imitima y'abarundi wicyorore. Aho tutakugororokeye muri imyaka 5 ndetse no mu yindi myaka tumaze kuri ino si, turasabye amaraso ya Yezu Kristu aze aducyorore. Turakweretse Mukama se Barundi, waragije kino gihugu ciza c'u Burundi. Turamusabiye ubudahangagwa, turamusabiye inkomezi ziva kuri mutima mweranda, turamusabiye ubwenge n'ubwitonzi nka bumwe wa Salomo. Mana nzima, turakweretse na wamuhaye ngo wamufashe kukirongora. Turagusavye ubahe kuba umwe, kandi Mana nzima nabonye nubakomeze byose. Mana nzima, turazi ko mu maboko yawe hari vyiza gusa, ico gituma tubisabishije Yezu Kristu umukiza wacu. Tumvire Mukama. Mana serukundo, n'ubu turaje mu nyonga zawe, tuje kukengurukira ku ntambwe ushikanye ko Uburundi. Tuje mu nyonga zawe tukuzaniye irihanga ryawe ry'abarundi, kugira ngo abari wewe wenyene uguma urirongora. Turagukengurukiye kuguma uduhindura umutima uko bukeye uko bwije, ukadukuramwo agatima tare, udushiramwo umutima woroshe. Mana nzima, bandanya utwongera ubumwe, uduhe umutima wo kubahana no guhangana n'amageragezwa mu rukundo turimwo rwo guhindura igihugu cacu, kugira ngo kibe koko igihugu c'amata n'ubuki. Twumvire se Mana nzima. Mana nzima serukundo, tuje kandi kugukengurukira kuri imyaka 5 irangiye wewe nyene unyitoreye ngo ndongorere ihanga ryawe. Wewe waravuze uti niwampamagara nzokwitaba, ndabereke ivyo mutari bwabone. None Mana nzima, tuje tukuzaniye imigambi myiza ishikana Uburundi ku gihugu giteye imbere. Twugurure amaso Mana nzima, tubone twongere tugire ingoga zo kunda ibikorwa. Uturongore wewe nyene mu vyo dukora vyose, ubihezagire kugira ngo dushike kwihangiro wenyene wemereye abarundi. Tabigusavye Mukama.